turabaramutsa abakunzi mwese mudukurikirana kuri LAHAI-ROI TV. turabahaye kaze kandi twongera tubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kuza kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yasize ku mutima kugira ngo tuganire. Turabahaye kaze kugira ngo twongere dusangire, kandi ashimira abantu mwese mudukurikirana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kandi nezere ko ibiganiro byacu bibafasha. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turagushimiye Mana ko wongeye kutugirira neza kano kanya, ukatwemera ko twongera Mana kuvuga ibyiza byawe. Ntuhabwe icubahiro, nacyo tusabye ngo amaraso yawe Yesu Kristo yongera tuboneke ko atweze, kandi yongera utunganye, utubabarire icyaha cyose tubona agasembwa n'amarabaga, kugira ngo Mana bikunde twemerwe nawe. Mana turaguhaye kaze na karibu kugira ngo utwogeshe amaraso yawe Yesu Kristo, kugira ngo bikunde tube abugomba ko tuba Mana. Kano kanya rero tugiye mwaye Mana kuvuga ibyiza byawe, ijambo ryawe se ku mutima, kugira ngo dushikirize abantu bawe. None nyakubahwa, reka ari wowe wivugira, ntaba ari twe tuvuga, ariko ari wowe wivugira. Ubwiza bwawe n'imbabazi butugaragareho, urukundo rwawe rugwire mu bantu bawe, icubahiro cyawe kiganze mu bantu bawe. Nyakubahwa uzoba ukoze. Bisigaye Mana, reka ari wowe wivugira, tuducika umwironge Mana, aba ari wowe uvuga uzoba ukoze. Urakoze tukuvyumvise kandi ubikoze, tuze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twongeye kubaramutsa abakunzi mwese mudukurikirana. Reka dusangire ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo 24. Turasoma guhera ku murongo wa mbere dushike kuri 15. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo ibimenyetso vyerekana uguhona ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimubona ibyo byose? Ndababwire ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizobaho ryari, kandi ibimenyetso kizoba iki cy'ukuza kwawe n'ic'umuhero w'isi? Yesu arabishura ati, nimwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati, ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimugahagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi. Ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana, kandi hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi. Maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Ariko uwihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. Kandi ubu butumwa bwiza bw'umwami buzovugwa ku isi yose, ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Nuko aho muzobonera ca kizira cy'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma niyubare. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana uyu munsi numvise utumba gusangira, kugira ngo twibukane, kuko amajambo y'Imana turayazi. Rero kenshi nugira ngo twibutsanye, kugira ngo twibutsanye aho ibihe bigeze nuko dukwiye kwitwara. Rero uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo baramwereka inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimubona ibi byose? Ndababwira ukuri, aha ntaho zosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati,
tubwire ivyo bizobaho ryari kandi ikimenyetso kizoba ikicukuza kwawe n'icumuhero w'isi. Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimisa. Yesu Kristo aturengere cyane. Igihe tugezemwo ni igihe kigoye, ni igihe abantu badashobora gusobanukirwa ngo bamenye aho igihe kigeze, kiretse uwagira ubuntu agahishurirwa n'Imana. Hano abigishwa bariko barabaza Yesu, bariko baramubaza ngo nabereke ibimenyetso bizoberekana ngo igihe c'umuhero cyangwa igihe c'iherezo uko bizoba bimeze. Turiko turaraba igihe tugezemwo, tukaraba n'ivyo Yesu yababwiye, nico gihe tugezemwo. Nico gihe tugezemwo uko abantu benshi usanga hari ubuzimire, abantu barazimiye, benshi bakazimizwa ariko ntibabibone. Hano turabona ariko urababwira ngo hano kuri 5 ngo kuko benshi bazoza mu izina ryanje. Kuri 3 haravuga ngo kuri 3 havuga ngo yicaye ku musozi Elayono, abigishwa baramwegera bihereranye baramubaza bati tubwire ivyo bizobaho ryari kandi ikimenyetso kizoba iki cukuza kwawe n'icumuhero w'isi. Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza. Ababwiye ngo mwirinde ntihagire ubazimiza, uko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo kandi bazozimiza benshi. Yesu Kristo aturengere cyane. Muri kino gihe abantu benshi bariko barazimira, bamwe bakabakwega bati nimuze hano, aha niho hari Imana, abandi bati hano niho hari Imana, uwundi ati hano niho ibitangaza bikorekera, hano ibi bigenda uku. Abantu baguma bajuragirika, abandi bakagenda bakinjira mu buzimire. Kuko kenshi abantu tutamenye uko tukwiye kwishakira Imana ubwacu, ariko twamenye yuko Imana tuyishakira ahandi. Rero muri kino gihe nuko umuntu wese akwiye kuba maso, agacana igicaniro ciwe, akama akashaka akatsa igicaniro cyo muri we, akatsa igicaniro cyo muri we kamacaka, ku buryo udakwiye kujana n'ibije byose. Kino gihe umuntu azakubwira ati hariya niho hari Imana, hariya niho hari Imana, ruriya rusenge ruriya niko ruri Imana, hariya nabonye Imana, igicaniro kiriya nico cyasa hari Imana. Imana iravuga, nabonye Imana ivuga, nabonye Imana ikora ibitangaza, nabonye ibi bigenda uko. Abantu hagenda bakazimira. Abandi ngo nabonye umuvugishwa avugishwa, undi nabonye undi avuga. Iki ni gihe cyuko abantu hari ubuzimire bwinshi, kandi abantu benshi barazimiye, abantu benshi barazimira. Rero bene data, iki gihe nuko umuntu akwiye ubwiwe kubanza agacana igicaniro cyo muri we. Yamara gucana igicaniro cyo muri we akacatsa. Yamara kucatsa ubwawe ukicanira. Wamara kwicanira ukagenda, nimba aho usanzwe usengera, nimba aho usanzwe ukora imirimo y'Imana, ari ukagenda igicaniro cyawe caka, kugira ngo nawe watse abandi. Kandi niwamara kuba igicaniro cyawe waracakije, ukaba waracakije, bizotuma kwa kuzimu utazozimira. Kuko igituma abantu benshi ko barazimira nuko bahumijwe amaso yabo yabona yarahumye, baragiye mu bahumye n'abahumirayo, bica bituma abantu batakimenya nuko bacumuye, batakimenya ko bari mu byaha, batakimenya aho batunana nabo, batakimenya aho bakorana imirimo, batakimenyana, ntibamenye aho bari. Bikazotuma abantu bisanga batakigira ijwi ribagiriza icaha muri bo, bakaba bumva muri wo ari amahoro, nta cyaha, nta kibazo na kimwe bafite, bakumva bari ame.
nayo abantu bamaze kugwa kera batakigira ubwoba bw'icaha. Rero mw'ico gihe umuntu agaca yibaza ngo ndi mu rugendo ruja mw'ijuru. Bende turugendo ruja mw'ijuru nuko umuntu akwiye kurya, umuntu udashobora kurya udakaravye niko umuntu akwiye kubaho akanya kose aguma akaraba. Ayumva ati mbega ntaho noba navuze nabi, ntaho noba naravye nabi naka, ntaho noba niyumviye nabi naka, ntaho noba navuga naka nabi. Ukamukaraba kuko tutazi umunsi n'isaha Yesu Kristo azoza. Ushobora gusohoka akaza, ushobora kuba uryamye akaza, ushobora kuba uriho akaza. Igihe cyose rero nuko ukwiye kwama witunganije. Muko gutunganya kwawe rero nuko ukwiye gucana igicaniro cawe. Mu kugicana nuko ukwiye gusenga, ukamusenga. Ubuzima bw'umukristo nukwama asenga. Ubuzima bw'umukristo nukwama ubuzima bwiwe buri mu Mana, buri mu Mana, ku buryo aho uri hose udakwiye gusamara. Kuko ikisigaye cyo gusamara ko Satani we ntari kurasamara. Satani ari ku kazi, ariko arakora kandi ariko akora urwego rudasanzwe. Niyo mpamvu natwe nk'abakristo tutakwiye gusamara. Iyo umusirikare iyo avuze ati ndagiye, aragenda akava mu rugo akavuga ati ndagiye mu gisirikare. Yamara gushika mu gisirikare igihugu kikamutora, camara kumutora akaca muri formation. Agiye muri formation, mw'ico gihe umuryango nta cyo kimurabaho, abarabwa n'igihugu kuri buri kintu cyose. Kandi mw'ico gihe we wabayita amaze kwitangira igihugu, nta kindi iyo niho cyo kimukeneye, icyo kimujejwe. Wabazi ikintu agiye akora ya formation akayirangiza, ico gihe amenya ati ubu rero formation irangiye, aja kuri tere. Iyo aja kuri tere akavuga ati rero iki nigihe cyuko nkwiye kugirane guhangana n'umwasi. Mw'ico gihe agiye guhangana n'umwasi, ntahazigera ahagarara ngo ashire inkoho yiwe hasi, yama yifise. Igihe cyose aba yiteguriye kurwana, igihe cyose aba yiteguriye, ntabazi aho umwasi aturukana. Ariko twe nk'abakristo duko dukwiye kuba tumeze nk'abakristo. Umukristo wese akwiye kuba umusirikare. Ntabwo akwiye ubwa mbere we warihanye, umaze kwihanura akizwa, umaze gukizwa, wavuye mu gihugu, mwica gihugu, uva mu gihugu cy'imiryango, uva mu gihugu cy'igihugu, uva mu gihugu cyo mu nzu yaho uvuka, uja mu gihugu gishasha, ari waje muri Kristo Yesu mukizwa. Rero ya mico yose na vya bindi byose warimwo kera bijye warabivuyemwo, uza gukizwa. Mwico gihe cyo gukizwa rero nuko ukwiye kuja mu mategeko y'ijuru rikugena. Nimba ijuru rikugena rero ati nuko ukwiye gukiranuka, ukwiye kugenda uku, ukwiye kumera uku. Menya yuko nimba uje muri Kristo Yesu ubuje kugwana na Satani n'ingabo ze. Kuko Satani we n'ingabo ze ntabwo bigera basinzira. Were nimba uciuza gasinzira, bazokugota, bagutore, bagutware, bagukoreshe, umukorere Satani, wowe uzi gukorera Imana, ari gukorera Satani. Niyo mpamvu ukwiye kuba maso. Utabaye maso, Satani aragutwara akagukoresha uko yishakiye. Niyo mpamvu ukwiye kwama uri umusirikare. Kuko umusirikare igihe cyose aba afite inko yiwe, ikigwanisho cyo ntigagishira hasi, yama agifite. Umusirikare yama ari maso, umusirikare ntabwo yizera umuntu n'umwe. Aba ari we ahagaze n'ikigwanishwa ciwe, ateza tumwasi, ashobora guturukana imbere cyangwa inyuma cyangwa hirya no hino, hose aguma ari maso, ntabwo yigira asinzira. Ariko twebwe abakristo turasinzira, tukibagirwa neza nabo tugwana nabo, tukibagirwa ko Satani watigira asinzira n'abakozi biwe. Muri kino gihe
Satani ubu ntagica mu bapagani, aca muri mwene so musengana, aca muri mwene so muririmbana, aca muri mwene so mukorana imirimo y'Imana, aca mu mubana mu nzu, aca mu muryango, aca hehe, nta handi agenda gukorera. Kandi ntabwo bazoza bakwereka ko ari abansi bawe, baza bakwereka ko ari abakunzi bawe. Mwico gihe utabaye maso urahagwa. Kandi nta yindi gahunda afite, niyo kugwisha, niyo kugusubiza inyuma kugira ngo ukoreshe umukozi wiwe, nta kindi. Niyo kuguhishisha urugendo ruja mu ijuru. Igihe yabona kuri mu nzira yo ntazoza kugwana, ntazoza kugwanya, ahubwo azakugwanya yabonye uri mu nzira itandukanye n'iyo arimo. Iyo rero abonye kuri mu rugendo ruja mu ijuru, agerageza kuza uburyo bwose, agerageza mu nzira zawe zose akagutega imitego mu buryo bwose. Niyo mpamvu ukwiye kwamucanya igicaniro cawe kikamacaka, kuko iyo kizimye na gatoya ubufaditse. Rero bene data, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwirinde ntihagire ubazimiza, ngo babwire ngo Kristo ari hariya. Uko benshi bazoza bihindura bisha mu izina rye, bazoza biyitirirwa izina ryanje ngo nguriya Kristo, katari ivyo. Uyu munsi dufite abantu benshi babaye bamwe bakaza baguhanurira, abandi bati hariya muri rusengero twabonye Imana, muri rusengero hari Imana ivuga. Iyo ugiyeyo uraronka ibi n'ibi biriya, aho kuvuga ngo twabonye Imana iriyo ikiza ibohora, twabonye Imana iharira ibyaha, twabonye Imana ivuga ku byaha abantu ngo bihane ibyaha. Ariko abantu bazoza bakubwira ngo twabonye Imana itanga imigisha, twabonye Imana itanga ibi na biriya, idelivera ibiki n'ibiki. No, Imana ntabwo yababwiye ngo mugende ngo muronke imigisha ngo ibi n'ibi. Umugisha iyo ni inyongera Imana iza yongera ku muntu ayigororokeye. Kandi babwiza ukuri, uyigororokeye ukayemerera ukagendera nayo, uwo mugisha Imana irawuguha. Rero bene data, nuko dukwiye kubwirizwa kugira ngo nituzimire, kuko benshi ariko barazimira. Kugira ngo nituzimire nuko ukwiye kwicanira igicaniro, kuko kino gihe tugezemo ni igihe kigoye. Ni igihe kigoye, abantu benshi batariko barabona igihe aho kigeze. Abantu baracari barahumirije, abantu bifatiye ubu bibera mu migenzo gusa. Bamwe bifatiye imigenzo yabo ntibayisize, ibiki ntibabisize, yaba ibyo bakora kera barabizanye, yaba ibyaha bakora, ibyo bagenda bakora n'ubu barabizana. Ukibaza uti none umuntu ameze nk'uko umukurikira uja hehe, umukurikira akujana he? Ukibaza uti none umuntu nk'ubu uramubona arakubwira ati ingo unkurikire, wowe ukaja inyuma, wagenda ukabona ibyaha we ntiyabihevye, ibyaha arabikora, uwaza ariko kurongora hehe? Ko Imana tuko turakurikira Imana tubwira ati mwiyambure ikibi cyose, mwiyambure icaha, mwiyambure ingeso mbi, mwiyambure ibyaha, mwiyambure ingeso mbi, mwiyambure ubukozi bw'ikibi, mwiyambure ububeshi, mwiyambure ubuki bwose. Ariko wa muntu ariko akubwira ngo tugende akuri imbere, nawe arabikora, ugacuva ngo uja hehe? Niyo mpamvu bene data dukwiye kwicanira, wowe ugacana igicaniro, undi agacana igicaniro, kuko benshi muri kino gihe muzimizwa nuko muzi yuko Imana iri mu rusengero. Abantu benshi bazi ngo Imana iri mu rusengero, kandi Imana mu rusengero, kuko benshi uyu munsi nja mu rusengero, namara kuja mu rusengero nkiyorobeka nkaba umukristo, abantu bose bambona mu rusengero bakabona ko ndi umukristo. Mugana shika muhira cyane shika mu kibano aho mbaye ngakora ibyo nishakiye, ngaca nkora bya bindi byose nshaka. Wa munsi hageze kuja ku rusengero ngatora ibire yanje nkayihengeka neza ngo ngiye gusenga. Imana ntabwo yabwiye ngo uza kubatura mu rusengero, kandi mu rusengero suko ubukirijwe nuko gusubiye uba wiyorobetse. Imana ntabwo yabuza kubatura mu rusengero, kuko nubwo yaza kubatura mu rusengero izosanga muri uko muri. Ahubwo Imana aho uzoba uri hose ntizogutora, ahubwo icukuye nuko ukwiye kugororoka, ukagororoka
ugenda uko Imana igomba, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo abagendeshwa na mpwemu yera ngo nibo bana b'Imana. Rero ntuzogendeshwa na mpwemu yera n'ukuri mu rusengero, ariko uzogendeshwa na mpwemu yera aho uri hose. Reka ugendeshwe na mpwemu yera, ukora ivyiza, numara gushira igicaniro cawe, igicaniro kiguma caka, bizotuma no mu rusengero uzoguma umukiranutsi, kandi bizotuma no mu rusengero watsa igicaniro cawe kiguma caka, gatuma ugenda ukatsa bagenzi bawe. Nuko rero umwe wese akwiye kwatsa igicaniro ciwe. Nuwatsa igicaniro cawe, mwene so muririmba nakatsa igicaniro, mwene so musenga nakatsa igicaniro, mwene so muvugana ubutumwa, mwene so mukorana imirimo y'Imana wakatsa igicaniro, aho muzosha muhura mu rusengero mwese muza kwatsa umuriro. Nihaza umuntu aje gukizwa, azoshikira muri wa muriro bitume akizwa. Kuko naza agasanga jewe natwaye ivyanje, ndatwaye ivyanje, uwundi azanye ivyiwe, uwundi azanye ivyiwe, uwundi azanye ivyiwe, duhure mu rusengero. Twamara guhura mu rusengero, twese turagiye gukora umurimo w'Imana. Haraje bakeneye gukizwa, haraje bakeneye kubohoka. Aho turi mu rusengero, haraje bakeneye kuja kubohoka. Jenje ngiye nuzuye ibyaha byanje, undi aje yuzuye ibyaha byiwe, turagiye haya tugakoze umurimo w'Imana, haba kuririmba, haba gusenga, haba gukora ibindi bikorwa. Ugacoje hariya ni hahandi abadayimoni bacaza bakinjira, bakisohokera uko baje, abandi bakinjira bakibonera ati harya ahantu niho, bakaza bagahamagara n'abandi bagateba kuzura, ku buryo bantu ibyaha bizokuzura, bakibana n'abadayimoni, bakikora ibyo bishakiye, abantu bibaza ngo bacari mu Imana. Kera Imana yagiye kera. Niyo mpamvu muri kino gihe umuntu wese akwiye kwibera maso. Ibere maso, kuko nta muntu muri kino gihe, nta urukundo rwaratimbye, ubu ntabagisengera abandi. Igihe hari igihe abandi batwaye bagira imitwaro abandi, bagasengera abandi, bakagica igikorwa cyo gusengera abandi, ariko ubu nta bikihari. Nuko umwe wese akwiye kwibera inzamu, umuntu wese akibera maso. Akibera maso binashobotse mukagira igicaniro cyanyu mu muryango wanyu. Nimba umuryango wanyu mukijijwe mwese, mukagira igicaniro cy'ukwama imbere y'Imana, muri ico gihe bizobafasha, bitume mudashobora kuzimira, kuko ico gihe muri maso Imana izobereka ati hariya ntwatumbere, tumbera hariya niyo ndi, hariya sindahari, bitume umenye uti nkwiye gutumbera hano niho Imana iri, hariya ntayihari. Kuko muri kino gihe ntushaka gutahura ngo umenye ahari Imana n'ahatari Imana, kuko abantu bose bavuga Imana. Rero muri ico gihe abantu bose bavuga Imana, ntumenye Imana y'ukuri yariyo. Nuno musi muhura na mwene so ndi umukristo, nawe uri umukristo, biragoye. Nkuko ijambo ryatubwiye ngo muri ico gihe urukundo ruzotimba, kandi ubugararije nabwo buguma buri bwinshi. Urabona ubugararije bwabaye bwinshi, ubutumwa bwo kwihana abantu bakibwumva, biyumvira iby'imigisha, biyumvira iby'ibiryohere amatwi yabo, ariko ijambo ry'Imana ribohora, ijambo ry'Imana ribohora ibyaha, abantu bakeneye kuryumviriza.